Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze mu kiganiro twabateguriye cuno musi. Psikologe nkuko vyama niwe abatunganiririza ibiganiro bica kuri runo rubuga, akaba ari nawe abashikiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Muti uyu munsi psikologe waduteguriye ikiganiro kivuga kuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku kiganiro c'umukuru w'igihugu yakoranye n'abamenyesha makuru hari kwigenekerezo rya mbere Ikigarama umwaka wa 2025. Rero muri kino kiganiro turaza akumva byinshi ibyahavugiwe, turaza akumva icyo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije, turaza akumva na bimwe mu byo abamenyesha makuru bagiye basaba, turaza akumva n'ivyo umukuru w'igihugu yagiye yemera. Rero ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe. Ugire subscribe winjire mu muryango wagutse mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Usabwe no kugira like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishobore gushikira abantu benshi batandukanye abatashoboye kumva ikiganiro nyakubahwa yakoranye n'abamenyesha makuru bo mu gihugu c'u Burundi. Uraza no kudushiriramwo commentaire kumbure hariho ibyahavugiwe tutaza kushobora kuvuga byose hano, ariko wewe ukaba ubizi byamaze kuvugirwa muri iyo nama y'abamenyesha makuru hamwe n'umukuru w'igihugu, uze kubidusangiza muri commentaire kugira ngo utashoboye kuvyumva canke utari bwabone ibiganiro nk'ibi bivuga ku nama y'umukuru w'igihugu yakoranye n'abamenyesha makuru batashoboye kubibona nabo babibonereho. Rero reka tumira amateka gatoya turaje tubabwire mu idonido ivyo twabateguriye muri ikino kiganiro. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya akino kiganiro. Nkuko narimejeje kubivuga, umunsi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku kiganiro cakozwe n'umukuru w'igihugu muri Intare House agikoranye n'abamenyesha makuru hamwe n'abanditsi n'abaserukiye amaradiyo mu gihugu c'u Burundi. Hari kwigenekerezo rya mbere nkuko nari nabivuze ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2025. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru ashikiriza imigambi y'iterambere n'iyindi imigambi mishasha. Kuvuga muri ikino kiganiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashikirije imigambi y'iterambere, hanyuma aca arashikiriza n'iyindi imigambi imishasha igiye gukorwa mu gihugu c'u Burundi. Hari kwigenekerezo rya mbere Ikigarama umwaka wa 2025, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiranye ikiganiro kirambuye, ikiganiro gikomeye cyane n'abamenyesha makuru hamwe n'abarongoye amaradiyo mu nyubakwa Ntare House mukaba muzi nayo ko ari ikirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muri ico kiganiro haravuzwe ibijanye n'ubuzima bw'igihugu, harimwo imibano. Kuvuga mu kiganiro cakozwe n'umukuru w'igihugu haragarutse ku buzima bw'igihugu c'u Burundi, harimwo imibano, harimwo iby'ubutunzi, harimwo amagara y'abantu, harimwo kandi ubutungane, harimwo iterambere, imibano n'ayandi masoko y'iterambere.
murumvise mu kiganiro yakoranye n'abamenyeshamakuru ko harimwo imibano, ubutunzi, harimwo ivy'amagara y'abantu, harimwo ivy'ubutungane, hakabamwo iterambere, imibano n'ayandi masoko y'iterambere. Muri ico kiganiro rero yakoranye n'abamenyeshamakuru ahanini baganiriye ku bintu bijanye n'ivyo. Rero ibintu nyamukuru vyashikirijwe muri iyo nama, umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze ko uno mwaka w'2025 ari umwaka w'umurundi w'umwete. Nukuvuga uyu mwaka nyene turimwo, umwaka w'2025, ni umwaka umukuru w'igihugu yise yuko ari umwaka w'umurundi w'umwete. Nukuvuga n'umwaka w'abarundi bose bo gukorana ishyaka no gukorana umwete kugira ngo nabo barabe yuko bo kwiteza imbere. Rero ikintu nyamukuru cari muri ino nama y'umukuru w'igihugu yagiranye n'abamenyeshamakuru kwari kurabira hamwe ibitagenda neza kugira ngo bishigwe ku murongo biciye mu mwete no kwiyemeza. Kuvuga ngaho onye iyo niyo ntego nkuru yari igize ino nama, kugira ngo barabe ibitagenda neza babishire ku murongo biciye mu mwete no kwiyemeza. Ikigira kabiri kandi cyashoboye kuvugirwa muri iyo nama, yari inama ikomeye cyane. Haravuzwe ikintu cerekeye internet yo ukubuntu. Umukuru w'igihugu yaremeye yuko hagiye gushigwaho internet ikoreshwa ku buntu mu bibanza bikoreramwo abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura. Aho harimwo nka jardin public, hakabaho na place de l'indépendance. Nukuvuga yuko ngaho onye umukuru w'igihugu yashoboye kwemera internet yo ku buntu muri ivyo bibanza bihuriramwo abantu benshi. Nukuvuga kuri jardin public hazoba hariho internet yo ku buntu, hakabaho na place de l'indépendance naho nyene hakazoba hari internet yo ku buntu. Hari n'ikindi kintu umukuru w'igihugu yavuze cy'ingirakamaro. Yavuze yuko hazotunganywa ibiganiro bihujwe Uburundi n'abanyene imbuga nka Facebook na YouTube kugira ngo abarundi bamenye gukoresha neza izo mbuga ngurukana bumenyi, ndetse baronke inyungu monetisation. Kuvuga ndetse baronke na monetisation, babironkemwo inyungu abakoresha Facebook na YouTube bashobore kubona monetisation, igihugu naco kihatorere kiharonkere akoyoko kuma atagisi naco kizoronka biciye kuri abo bazoba bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook na YouTube. Akona gakuru keza kuba content creator canke ku bantu bifuza kuzokora bakoresha ama Facebook n'ama YouTube, kuko igihugu c'u Burundi kigiye kuba eligible, kigiye kuba kiri monetize, kigiye kwemererwa ko abantu bakoresha Facebook n'abakoresha YouTube bagiye kuzohora bahembwa na YouTube. Reka tubivuga uko. Kandi muri ico gihe abazoba bakoresha izo mbuga nabo murazi yuko hariho ama taxi bazotanga ku gihugu. Murumva yuko igihugu naco kizoca akironka akoyoko, kizoca akigira amahera avuye muri ubwo buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo ikigega cy'igihugu naco kibomboke. Kandi hariho n'ikindi perezida yagarutse ko kubyerekeye impuzu zaturiwe. Haravuzwe muri uko kwezi guheze ibintu amakonteneri ashika kuri 40 yaturiwe. Ngira ngo abantu benshi mukoresha zino mbuga ngurukana bumenyi canke abumviriza amaradiyo mwarumvise yuko hari
impuzu n'ibidandazwa vy'umugwizatunga vya Tanganyika Business Company vyashoboye vyari vyafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2018 ariko mu mwaka w'ibihumbi 2025 bikaza guturirwa bavuga yuko vyamaze guta agarani ataco vyoba bikimaze bahitamwo kubiturira. Benshi ngira ngo mwaravyumvise, vyaravuzwe ku maradiyo, vyaravuzwe kuri izino mbuga ngurukana bumenyi yuko hari ikontenere zishika kuri 40 z'umugwizatunga Naum zashoboye guturirwa zimaze imyaka 7 zugaraniwe ahantu zafashwe zagirizwa yuko zinjiye mu gihugu c'u Burundi zidakwije amategeko. Rero umukuru w'igihugu yaragarutse kuri ico naco, yaravuze kandi ko abantu bose bagize uruhara mu iturirwa ry'impuzu n'ivyo bindi bidandazwa zari muri izo konteneri 40 bazotegerezwa gukurikiranwa bakazohanwa n'amategeko mu gihe icaha kizoba acamaze kubagira. Iyi ni inkuru yerekana icese rero ko leta y'u Burundi iriko irashira imbere ibikorwa bigamije guteza imbere igihugu c'u Burundi kandi harimo n'ubuhinga ngurukana abumenyi, ubutunzi, imibereho myiza y'abanyagihugu. Nivyo nari nashoboye kuba tororokaniriza mu vyavuzwe mu kiganiro c'umukuru w'igihugu yakoranye n'abamenyesha amakuru hamwe n'abanditsi n'abaserukira amaradiyo cabaye kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa12 umwaka w'2025. Ndagushimiye wewe washoboye kumviriza kino kiganiro kuva mu ntango kugera hano kigeze, ariko nkwibutse ukaba utaragira subscribe, usabwe kugira subscribe kugira ngo uzohore ubana natwe mu biganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Urasabwe no kugira like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye hano kuri runo rubuga bitakugoye. Urasabwe no kugira partage kugira ngo iyi nkuru ishikire abantu benshi bashoboka batari bumvise kino kiganiro cakozwe n'umukuru w'igihugu ari kumwe n'abamenyesha makuru nabo bashobore kumva ivyahavugiwe. Urasabwe no gushiramo commentaire tubwire ico tutashoboye kuvuga cavuzwe muri iyo nama y'umukuru w'igihugu yakoranye nabo bamenyesha makuru. Rero Psychologue nje nayi nabateguriye kino kiganiro akaba ari na jewe ndanakibashikirije. Mugiraho muba mubawe naho utaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Thank you. Izo